ikaze mwaya makuru ategekanya ikirere cyo kuri w'Imana ni kwigenekerezo rya 2026 mu Kakaro umwaka wa 2026. Mu gatondo rero hitezwe ko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari Bururi mu ntara ya Burunga aho ipimo by'ubushuhe byaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo naho nyene hiteze ko azobandanya haka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Azoba hashushe gusumba handi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ipimo by'ubushuhe byaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 30. Ejo mu gatondo hategekanijwe ko izuba rizotseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 10 irenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 8 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.